Aha, bakunzi bakoresha umunyamedia mumeze gute, mumeze neza? Ni Sutwa ni Chawa ni Mr Vuguta vyume vyumye. Bakunzi bakoresha umunyamedia vyaravuzwe cyane, vyaravuzwe igihe kitari gito cyane, vyarahishijwe igihe kirekire gose, ariko uno munsi ivyahishijwe bigiye ahagaragara. Mugani w'abarundi bati nta cahishijwe kitazoja ahagaragara. Ni nako no kuri Sauda na Case bibaye. Ubu nyene tuvugana je nawe tuvugana, Sauda Shelton aribungenze imbanyi izokwibarukwa mu kwezi kwa gatanu. Ivyo bintu ushobora kwibaza uti koresha umwanya wabikuye hehe? Murazi neza yuko ndo munyarusaku kandi yo nitaye ku kintu ntegerezwa kugishitsa, ntegerezwa kugitsinda, kandi murazi neza yuko ntigera ngira iki, ntigera nanigwa. Sauda Shelton yamaze gucrea groupe ya baby shower. Baby shower nukuvuga kwitegurira umubebe. Iyo groupe irimwe abantu benshi cyane, abantu benshi cyane. Sauda yarabikoze abesha abantu ngo afise mariage, ngo mariage ya Case ngo nawe arabesha abantu, arakrea groupe, baraterera amafaranga menshi. Munyuma biza kumenyekana yuko atari mariage ahubwo ari surprise y'umuvyeyi wiwe. Uno munsi naho yarabesha abantu kenshi, yaranyegeje abantu kenshi yuko yibungenze, ariko uno munsi aciye bashira muri groupe. Bamwe nyene yabesha, bamwe nyene yegeranya, arabesha, arahenda, arahakanira yuko atambanya afise. Bamwe nyene yashira muri groupe abesha yuko agomba gira ubugeni, arasuye kubashira muri groupe, abamereye neza yuko agomba yitegurira umubebe azovuka muri uku kwezi kwa gatanu. Abantu benshi turakeneye cyane kubona ikibondo cha Sauda na Case. Ndabamenyeshe neza yuko iyo mbanyi ugerageje guharura amezi nimba izovuka mu kwa gatanu, koko nk'urusaku naronse Sauda imbanyi yayitwaye mbere. Imbanyi Sauda yayitwaye mbere. Ibintu vy'imbanyi bene wacu ni ibintu bikunze kuvugisha abantu benshi cyane, kuko murazi mwigeme yuko iyo atwaye imbanyi mu muryango haravugwa amajambo menshi cyane. Mama ngo kunuku, mama ngo bigenda ukunuku, mama ngo umugabo mwene yo ninde, mama ngo bimeze gute. Murazi neza yuko umwana ari umugisha, kandi umwana ategezwa kuvugisha abantu benshi. Sauda mukumvyonga mukundondera yashize kuri stati yiwe ngo koresha umwanya ingo ndagutumire Pampers ndazibone. Foto ya baby shower nyene ya cover iri kuri ya groupe nyene ya Clear ya baby shower, ngo ndagutumiye ngo Pampers ndazibone. Nanje nkibaza nti ni gute untumira mu bintu nk'ivyo mu gihe wampakana igihe kirekire cyane yuko atambanye ufise? Uno munsi urayifise canke nimba wemeye kuyifise, kutashikiriza abantu mwene iyo mbanyi, bamenye mwene iyo mbanyi ninde. Muri iyo groupe nyene harimo amanimero menshi agiye atandukanye, nubwo kenshi abenshi atamazina ariko nk'urusaku nironkeye. Amanimero yo muri Amerika murabona ko arimwo, amanimero yo mu Burundi, amanimero yo muri Australia, amanimero yo mu Bubirigi, urabona yuko ari amanimero menshi cyane. Iyo groupe admin Sauda Shelton wenyene ubwiwe. Iyo groupe yakreye Sauda Shelton nyene. Bene wacu reka tuyage gatoyi. Ni gute umuntu ashobora gushikiriza ikiri ku mutima wiwe agategwa amabuye? Ni gute umuntu ashobora gushikiriza ikiri ku mutima wiwe hama abantu bakamugwanya? Ni gute umuntu akenera gushikiriza amakuru, guhereza amakuru abantu bakamugwanya ngo ni jalousie? Ubwo nimubona yuko Sauda ariko ashaka gukinira mu mitwe y'abantu benshi ngaha? Ntimubona neza yuko Sauda ashaka kwibona yuko umengo araciye ubwenge gusumvya abandi bantu bose? Fise n'urusaku
rw'abantu bamaze guterera kwemera guterera amafaranga muri iyo groupe ya Sauda nyene. Hari abantu bameye guterera ibihumbi 30, ibihumbi 50, ibihumbi 20, ibihumbi 10. Ariko ni vyiza guterera. Ariko bene wacu tuvugishanye ukuri, baby shower niki? Baby shower ni ikintu gikogwa mu ibanga, abari nka surprise. Baby shower ni ikintu bakorera umuvyeyi, kuko umwana ntavyabaze, bagikorera umuvyeyi. Ni group abantu baja hamwe bakavuga ati naka tumukorere surprise, tumushira ibintu. Baby shower ni birezo vy'umwana. Baby shower ni ibintu umwana akenera kivuka. Mama w'umwana ntakenera kumenya ko agira koregwe surprise. Iki kintu rero Sauda yakoze kigaragaza neza yuko akeneye amafaranga. Ariko abenshi akafite imyidogo yuko Sauda yakreye groupe baraterera amafaranga atari make, birangira ata muntu numwe asubiye kandi kuvugisha inyuma y'urubanza. Ata muntu numwe asubiye kandi kuvugisha. Abenshi bavyise ko yatanguye kubagarako, abandi bakavuga yuko yakeneye ivyo yarashaka yabironse, ariyo mpamvu atakibavugisha kandi. Ariko uno munsi niba abantu asubiye kandi kurondera. Iki nico catumye kinatuma akoresha umwanya ntashobora gufata ngo negeranye abantu muri groupe, kuko abantu bose bafite ingorane zitandukanye. Wowe ingorane zawe abantu baba bakeneye kumenya ingorane zawe cyane ngo bategezwa gufasha ingorane zawe gusa, kuko hari ibintu bimwe tumanza gukora hamwe abantu bakadufashiriza aho tugejeje. Si ibintu byose tugira gatoyi ngo ni groupe. Hari abandi bahiriwe bahishije bifitiye amanimero menshi y'abantu bari hanze. Abandi tugwana no kucreate ama groupe y'abantu bakeneye ubufasha, bagwaye, bamerewe nabi. Abandi nabo tukagwana turondera ama groupe yo kudufasha iby'ubuzima bwacu busanzwe. Abantu tubafata yuko umengo nibo baduteje ivyo bibazo. Aba bantu bari muri no groupe bari ku mutwaro umengo nibo bateye iyo nda. Ubu abantu bariko barashuha umutwe ngo bagomba gukorera ngo baby shower Sauda, mu gihe ari wenyene yafashe ya mbere mu kubahakanira yuko atambanya afise. Ariko no musa abibemereye abashize hamwe anabavyazemwo n'amafaranga. Reka ndabashimire cyane mwebwe mwumvirije uru rusaku. Reka ndanabashimire cyane kukigoro mugiye gukora mu gufasha Sauda mu kwakira umubebe wiwe, nubwo tutaramenya umubebe azovuka yuko azoba ari umuhungu canke ari umukobwa, kugira tuzomenye ibintu tuzotwara ivyo ari byo, kuko ari gihe twaraga uduhuzu tw'ababebe b'abahungu ugasanga havutse umukobwa. Ni vyiza rero yuko yo tumenyesha n'umubebe wariwe hakiri kare, tukamenya ati tuzotware n'imbaraga kabutura n'imbaraga jipo n'umwigeme azovuka canke n'umusore. Ariko akaba ari umwigeme, musore wanje ari hajya aramubona. Bene wacu, ubuzima n'ishure kandi isira kwigisha udafise amakaye. Reka twibukanye gato Sauda ku buzima bwiwe. Sauda nta utabizi neza yuko uyu mwana agiye kuvuka ari umwana agira kabiri. Umwana wa mbere ivyamubaye ko nta utabizi, kandi vyamusigiye inshoke ikomeye cyane gose, kuko umugabo we ya mbere yamuvyaje uyo mwana. Murazi kibazo yamuteje, murazi ivyo yamukoreye, murazi neza yuko yamukoreye ububwa butagira uko bungana. Murazi neza yuko Sauda yababajwe muri ibi bintu by'urukundo. Sauda gushika kuri no saha hari abantu badatahura neza yuko ibi bintu vyanyavyo vyo bavyarabaye. Sauda murazi neza yuko ari umwigeme yagize igikundiro mu bantu benshi, ariko Sauda ntiyahereza agaciro abantu igikundiro bamuhaye, urukundo bamuhaye. Sauda yarahanuwe cyane. Sauda nta kumuntu atakoze mu kumuhanura, ariko Sauda birangira yubitsa amatwi, arengera kuvyo abantu bamubwira, akora ivyo umunezero wiwe, akora ivyo umutima w'umutumye.
ego nivyo ntawo muhora ivyo umutima we wamutumye, ariko nawe uraraba ati ufumana benshi ugatota. Ico ni kirundi. Urazi neza yuko abantu benshi bamuhano baramubwira ati Sauda nimba ugomba kuja mu vy'urukundo n'uyo musani Akezdan nimwandikwe mutera iteka umuryango. Ivyo nivyo naje biriko biranshikira iteka mu muryango, nivyo naje nizo nduru naje mazi imisi ndimwo, ndetse n'ubu sinzi ko zonsiga heza. Ariko re nkaca nibaza ati none nka Sauda kuri ba bantu bamuzi neza bamufitiye kazoza keza, bamuhanuye kenshi ko yo kwandikwa na Akezdan kugira bemere neza yuko bagiye mu rukundo neza, bemeza isi, bemeza abakunzi, baryohera abavyeyi, baryohera umuryango n'abagenzi. None bigenze gute gushika kuri no sahari n'abatangiye kuvuga yuko Sauda yoba ari kagereranywa nivoka gishantier, kuko ivoka ya chantier nta muntu numwe yigera yigura, bose barahonja bakagenda bakayisigaho kumbura iheze wihereye ko nuwo nyene. Ariko ivoka y'ishantier bene wacu nta muntu numwe yigera yigura. Ariko ico no babwira coco nacishe make nanje yarampaye.